Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu no mwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru tugiye kubageza ko ku buryo butomoye, n'amakuru turaza kuberekamwo vyinshi bigiye bitandukanye, yoba ubutumwa bwo kuri za WhatsApp ndetse n'amasezerano yagiye araba hagati y'abantu babiri. Hari abaporokireri babiri bazwi cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Aba baba barapfungishije umwe mu Barundi yazanye abarwizatunga ngaha mu gihugu c'u Burundi bo kugura ikawa. Tukaza kubabwira vyose uko bimeze. Abaporokireri rero baciye basaba uyu murwizatunga ko bogabura umutahe azanye. Uyu murwizatunga yari yazanye umutahe w'imiliyaridi 4 z'amafaranga y'amarundi. Aba bo bakaba bari bipfuza ko bohabwamwo imiliyaridi 2 bafatanije na bimwe mu bihangange bikomeye biri mu butegetsi. Ibyo byose tukaza kubigaruka ko murano makuru. Amasezerano ahari yari yatewe ko umukono n'uyu yazanye uyu murwizatunga ndetse n'uyundi murundi bari bagiye gufatanya, byose tukaza kubibabwira ndetse nayo tukaza kuyabageza ko muri ano makuru. Ubutumwa aba baporokireri babiri bandikiye uyu yazanye uyu murwizatunga ngaha mu gihugu c'u Burundi kuri WhatsApp nabwo tukaza kububaronsa muri ano makuru, mukaza kumviriza vyinshi ibirimwo. Inyuma yuko rero vyanse uyu yazanye umurwizatunga yaciye yinjizwa ibohero rikuru rya Mpimba, inyuma yuko aba bamwagirije escroquerie. Akaba maze amezi arenga 10 apfungiwe mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Turaza kubigaruka ko ku buryo burambuye ntuze gucikwa. Ni nako kandi mu nyuma amaze kwinjizwa ibohero rikuru rya Mpimba, porokireri we uyo mu porokireri we yavuze yuko ataruhara na ruto afise mu kumupfungisha. Ibi nivyo tugiye kugaruka ko muri ano makuru. Uyu murundi yitwa Ndayishimiye Olivier, akaba yazanye abarwizatunga bo kugura ikawa. Hakaba n'uwindi murundi yitwa Niyonzima Jean Marie Vianney, nawe ati je mumpe amafaranga iyo kawa ndayirondere. Ubu bakaba nawe barace bamuha imiliyaridi 4 nkuko biri mu masezerano bagiraniye, tuza kubageza ko muri ano makuru. Muti vyo bavyarabandanije gute izo miliyaridi kuko amaze kuzihabwa haciye hirwa umugambi wo kumwagiriza nawe escroquerie. Vyose turaza kubigaruka ko muri ano makuru, nuze gucikwa. Fyonda subscribe canke sabone kugira ngo utaje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure. Sangiza no makuru bagenzawe aho baba bari hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze mbeze igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV nkwaye kaze muri ano makuru. Nkuko nari maze kubabwira mu mfunyapfunyo, hari umurundi yitwa Olivier Ndayishimiye. Uyu yazanye abarwizatunga ngaha mu gihugu c'u Burundi bo kugura ikawa. Haba ubundi murundi yitwa Niyonzima Jean Marie Vianney, nawe ati jewe ni mumpe amafaranga yo kawa ndayirondere. Baci bamuha imiliyaridi 4 nkuko biri mu masezerano bagiraniye, tugiye kubageza ko. Reka tubanze tubabwire ibiri muri ayo masezerano kugira tuze tubandanya tubahereza umuco ku buryo bw'idonido. N'amasezerano yo gukorera hamwe hagati y'aba bakurikira Ndayishimiye Olivier ndetse na Niyonzima Jean Marie Vianney. Ati dusezeranye, tugiye kubabwira vyinshi kuko harimwo na vyinshi bigiye bitandukanye, ariko tugiye kubabwiramwo ivy'ingenzi. Dusezeraniye ibikurikira n'amasezerano agizwe n'ingingo 5. Ingingo ya mbere, aya masezerano akozwe mu ntumbero yo gukorera hamwe igikorwa c'urudandazwa rw'ikawa. Ingingo ya kabiri, mu kurangura neza ico gikorwa umushinga ntahe Ndayishimiye Olivier atanze amafaranga angana n'imiliyaridi 4 z'amafaranga y'amarundi kugira Niyonzima Jean Marie Vianney azoshobore kumurangurira ikawa ingana n'itoni 504. Ingingo ya gatatu muri aya masezerano ivuga ko Niyonzima Jean Marie Vianney yemeje kuzosubiza aya mahera mu gihe bidakunze ko aronka iyo kawa.
ingingo ya kane ikavuga ko aya masezerano aja mu ngiro mu gihe atewe ko igikumu n'impande zose. Ingingo ya gatanu noneho iri muri aya masezerano igira iti abagize aya masezerano baremeye ko bayasomye kandi bayatahuye. Mu gihe ho kwaduka amatata afatiye kuri aya masezerano, bene yo ntibumvikane, sentare zibifitiye ububasha nizo zizoyatatura. Bikaba vyaragiriwe i Bujumbura kw'igenekerezo ya 27 Ndamukiza umwaka w'2022, akaba yaratewe ko umukono na Niyonzima Jean Marie Vianney ndetse na Ndayishimiye Olivier. Ngivyo ibi mu masezerano duhejeje, ngivyo iri mu masezerano bagiraniye hagati y'impande zompi. Nkuko nabibabwiye kandi turafise ubutumwa bwo kuri WhatsApp. Izo miliyaridi rero amaze kuzihabwa, haciye hirwa umugambi wo kumwagiriza escroquerie. Kuri ubu uyo Olivier akaba amaze amezi arenga 10 apfungiwe mu ibohero rya Mpimba. Procureur wa Mukaza Etienne Ningaba na Procureur wa Cour d'appel Mukaza Nsengiyumva Aristide basavye Olivier ko yoreka bakagabura na Jean Marie akamuriha miliyaridi 2 muri miliyaridi 4 nkuko biri mu biganiro bagiraniye kuri telefone mu nyandiko message tugiye nazo kubabwira nkuko mubibona muri iyo video nyene. Nkuko bigaragara umwe mu baprocureur yaranditse ati Olivier narakubwiye wewe urekane n'ivyo bintu muri yarya mahera babahaye, aguhemwo igice ibindi ubimurekere, wewe azomenya uko akijengajenga hama tukurekure widegemvye. Waranse, none ubona hari ukundi kuntu twobigenza bitagenze uko. Uyu nawe ati namariza demo no mfungwa bure ivi. Yanabananije kandi avuga ati wumvise izodiyo yagiye kugura amakamyo hafi ndwi mu mafaranga y'abandi, reka nicare Imana iriho izobimfasha. Nundi mu procureur nawe yaranditse ati wewe narabikubwiye wemere murarya 4 miliyari aguhe imiliyaridi 2 ibindi umurekere barya abanyamahanga ubivemwo waranse. Nayo yamusubije ati nta kibazo Imana izobikora. Mwese murabibona rero muri iyo video nkuko nabibabwiye. Kukirabana na za audio procureur yanditse ati audio nazumvise gusa urabizi ko atari jewe ndagupfunze kuko wari wamaze gutanga kosiyo, nagira ndakurekure widegemvye, ca numva telefone zivuye ku bankuriye bambwira ngo simpirahire ndakurekure. Olivier nawe ati nihatari kweri, ubu sinzi ko wateguye amanda, ivyo wasavye byose nabikoze, ubumbwiye ngo bivuye hejuru kuba gukure, merci beaucoup, Imana iriho. Ngivyo rero ibiri mu butumwa bwagiye bwandikwa hagati ya Olivier ndetse na procureur. Olivier rero yaranse kuko amafaranga atari rwiwe. Olivier yaravyanse kuko amafaranga atayiwe. Olivier rero amaze kubona ko bikomeye niho yariha irwate kugira aburane yidegemvya. Irwate yangana n'amafaranga imiliyoni 110 z'amafaranga y'amarundi. Ivyo irwate rero turaje tubigaruke ko muri aka kanya. Procureur wa Mukaza ntiyemeye ko yoshirwa kuri konte ya leta iri muri BRB. Ayangana narimeje kubabwira imiliyoni 110 z'amafaranga y'amarundi, ahubwo yategetse ko sheke yandikwa ku mazina yiwe Etienne, amafaranga yatorewe muri DTB bank, amusobanura ko kubera yari vendredi vyote bakumurekurira vyiza yo yamwandika ko. Uburesi ifiswe n'umwavoka wa Olivier yitwa Wenceslas Banjatuyahaga. Uyu nawe kuva hiyo rwatiboneke yaciye ahindukira bakorana nabo ba procureur babiri twababwiye hejuru. Ni vyinshi rero biriko biraba kuri Olivier. Procureur Etienne yemera ko iyo rwati kosiyo yayatoye, akanambwira ko atari we amupfunze. Nivyo ngo harimwo amakosa mu gutanga iyo soko, ariko benshi bo bikurikirana amafaranga agasubizwa abo bagomba kugura iyo kwa bigaca bisubira mu murongo mwiza, ntibahombe, bihezagirwe, mugire akazi keza. Ngivyo rero ibiri hagati y'abo ba procureur babiri, harimo procureur wa Mukaza Etienne Ningaba na procureur wa Cour d'appel
Mukaza Nsengiyumva Aristide basavye Olivier ko yoreka bakagabura na Jean Marie akamuriha miliyaridi 2 z'amafaranga y'amarundi. Mwumvise kandi ko yoba yararishe miliyoni 110 z'amafaranga y'amarundi kugira ngo arekurwe yaburane yidegemvya, ariko ba procureur mu kumwishura bakamuha inyishu ko atari bo bamupfunza, ahubwo itegeko ryo kumupfunga ryoba ryaravuye hejuru. Turacakurikiranira hafi vy'iyi dosiye, ikiza kuja ahabona natwe turaza guhita tubashikiriza. Ndabukengurike rero tubanye muri ano makuru yaragizwe ko muri kano kanya vyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wafyenda ko kugira ngo utoje ucikanwa na byinshi tubandanya gushikiriza. Sangiza kandi no makuru bagenzawe aho baba ari hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa nabiriko biravugwa bigizwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muza TV Imana iba hezagire.